Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'u Burundi. Izina ryanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gice ku mura YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu munsi tugomba turabe iki? Uyu munsi turaba ivyatsi rurangiranwa mu mico n'akaranga vy'u Burundi birakora ibikorwa bitandukanye. Ivyo vyatsi vyitwa uruyange. Uruyange rero rurakora mu bikorwa ngirakamaro, ahantu bise hiteka bararusasaho, usanga barushasheho kugira ngo abantu bashobore kurucako canke bagwicareko, bararushimagiza mu gusakara amazu, kuko inzu isakajwe uruyange usanga ari rwiza cane, iyo nzu usanga ari nziza ishajije. N'abagira amahoteri ajyayo guteramiramwo bakira ingenzi, bakagira ubunywero abantu bateramiraho, barakunda gukoresha ubwo bwatsi bwitwa uruyange kuko bumeze neza. Muraca mubona muciye nk'Igitega murabona abagerageje kurondera aho abantu bateramira bakoresheje ubu bwatsi. Reka rero mbanze ndabubereke, mpeje kububereka rero turaheza tugaruke tuganire. Murakoze. Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'u Burundi. Izina ryanje ni Feliciano Bankunguka, mumenye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku mura YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ibi vyatsi ndabereka vyitwa uruyange. Uruyange. Eko, ubwo bwatsi rero abantu bakunze mw'ivyo bikorwa twari duhejeje kudondagura, murabonye ingene bumeze. Ubwo rero bwarahaye izina ibibanza bitari bike mu Burundi. Hari aho bita ku Muyange, muzohumva hariya muri Makamba. Ku Muyange kandi uzohumva mu Rutana, wegereye hariya hafi ya za Butemba, hari muri komine, hahora muri komine Buraza, ubu hagiye muri komine Gishubi. Abegereye muri kiriya gice ca Rutana na Gitega bihana imbibe, hari aho bita ku Muyange, uhaherereye wohatora. N'ahandi muri Gitega hariya hafi y'Icene, urumva aho bita ku Muyange. Nuko iruhande rero yahitwa ku Muyange uzokumva ariho hose, uzokumva henshi mu gihugu hitwa ku Muyange, wumva yuko hitiriwe ubwo bwatsi bwitwa umuyange. Hanyuma rero mu mayagwa y'ikirundi rero, turetse kuba twararose ahantu hitwa ku Muyange, hari n'abantu bitwa ba Ruyange. Uruyange twumva yuko babitiriwe bwa bwatsi bwitwa uruyange. Abantu bitwa ba Ruyange rero wumva ko ari abantu bubahwa. Uwo bise Ruyange aba ari umuntu yubahwa, tukamwumva n'uwo bashimagiza mu mazina bamwita Ruyange. Ngira ngo turose akanya turaza gucako gatoyi ku mazina bivuga bavuga Ruyange. Ahantu hitwa ku Muyange, abantu bitwa ba Ruyange. Turaza kuraba n'imvugo bavugamwo umuyange. Nk'abitwa ba Ruyange rero mwababonye, mwabumvise si bake. Hari n'abiyitira ba Ruyange atariko bitwa, kakaba akazina kabo k'ubuhizi. Ego, hari abitwa ba Ruyange atariko bari basanzwe bitwa, ari akazina bitazira kugira kabe akazina k'ubuhizi, babonekane ko ari abantu b'intore, ukazavuga ngo ni Ruyange. Twabwiye no mu mazina, tuje mu mazina rero, Ruyange yahira barasa neza agasezera bazibukiriza intambwe ya Gisanga, ubona Gisangira amaka gatse ku musana nk'uko rusaka. Ruyange yahira barasa neza agasezera bazibukiriza intambwe ya Gisabo na Gisangira amaka ndamusanze ku musena nkonge wa Rusaga. Ako ndagaciyemo gatoyi, nagace gatoyi ndaberetse, ndabacishijemo kugira ndababwire amazina bavugamwo Ruyange. Ruyange yahira barasa neza agasezera bazibukiriza intambwe ya Gisabo, umwami Gisabo na Gisanganira mwaka.
ndamusanze ku Musenankonge wa Rusaga, namubwiye ibingo yambwira ibintwenza. Reka tugibe turageza gaho urumva yuko amazina nayo aba aryoshe no kuyivuga, twese nkuko ndiko ndayavuga nitonda. Murazi yuko uyivuga ingene yihaya ahiga ibitugu, Ruyange yahira barasa neza agasezera bazibukiriza intambwe yagisabo nagisanganira amakanda musanze ku Musenankonge wa Rusaga. Yego, reka rero tuje mu ndirimbo naho uzokumva karimo hehe ku Muyange jewe ndahazi, hehe ku Muyange. Nuko ku Muyange bariko baraharirimba. Mbega hariya muri Mugamba ntahitwa ku Muyange hariyo, twariko turavuga Imakamba n'Igitega n'igice ca Rutana, canke igice ca hoba hari muri Rutana canke muri Gitega, umuntu yatoza neza. Ku Muyange havugwa wegereye hariya nababwiye, hafi y'umusozi wa Kangozi, wegereye umusozi wa Kangozi hariya muri Buraza, muri Buraza. Hama rero twababwiye akaririmbo bavugamwo Uruyange, ku Muyange n'abarya biruka n'abavuga ngo n'urukato. Hari uturirimbo nako nyene bavuga baravuga Umuyange urumva ko bavugamwo Umuyange, urumva aho arazamo. Hama rero tuje mu dukuru dusanzwe baravuga ngo umuyange ntucubaha umuyaga. Kera ngo umuyaga uje umuyange waca bunama, mugabo ngo ubu byarahindutse, ngo umuyaga uje umuyange umuhagaze. Wasanga hari umuyange umeze neza, umuyaga uje ngo umuyange waca usanga wose waryamye wunamye, mu nyuma ugasubira ukavyuka. Baravuga ngo umuyange warubaha umuyaga. Kera umuyange warubaha umuyaga, ubu ngo umuyange ntucubaha umuyaga. Nimvugo zazira ucabumva ico bagombye kuvuga, bw'ubu umuyange wowe utacubaha umuyaga bivana n'ico umuntu aba agombye kuba gutanga nk'inkuru. Reka rero ikiganiro tukagirize ngaha, tuzosubire mu biganiro vyo hanyuma. Jewe Felicien Bankunga ndabasezeye mvuga nti tugire amahoro. Uruyange murarubonye, murumvise n'amayagwa arukomokako. Ngerageje guca muri make, twumvise aho bita ku Muyange si hake, muri Makamba, mu Mugamba n'ahandi. Mwumvise uturirimbo ku Muyange n'umuyange ntucubaha umuyaga. Nivyo rero dushobora kuronka akaranga vy'Uburundi. Urumva yuko uruyange ari ubwatsi buhambaye, aho n'umuntu agomba kwerekana ubutore bwiwe avuga yuko ari ruyange. N'uwo batazira ubwiza, nk'umuntu yivuga amazina yaratazira uwamugiriye neza akamwita Ruyange. Ruyange wahira barasa neza ugasezera bazibukiriza. Urumva yuko uruyange bwaba ni ubwatsi bwiza bwaruta n'ubundi, bukaba bwaragirira akamaro n'Abarundi, kuko urumva kera baba mu nzu z'ivyatsi, ahataratangura kubakwa inzu z'amatafari ngo bashireko n'amabati gutyo, hose wasanga inzu z'ivyatsi. Mu nyuma amaze kubandanya wasanga hasi ari amatafari, hejuru bukaba ubwatsi, naho bagiye barabandanya mu mbavu hakira amatafari, hejuru akaba amabati, vyagiye biraza buke buke. None rero kandi abasezere, tuzosubira mu biganiro vyo hanyuma mvuga nti tugire amahoro.